ni Niyongabo Alida nkabandejwe igisata c'inyigisho mu kigo Paeej. No munsi aho haramutswe habaye ihiganwa ry'abakenyezi mu gihugu cose mu ntara zose. Hano imuyinga abakenyezi barayitabiriye cyane kandi bashikiranije imigambi myiza gose. Yari imigambi wabona yuko biteguriye by'ukuri rino higanwa kuko basanzwe biteguye kandi bagategura imigambi yabo. Bashi muri bo nta migambi twabonye yerekeye uburimyi n'ubworozi, ahubwo bagiye mu migambi y'imyuga itandukanye. Dufatiye nko ku wa mbere yashoboye kuronka agashimwe mu vyerekeye secretariat public Ikobero. Yatweretse neza yuko ibikorwa birangurira hariya rimwe rimwe bishobora guteba kubera ko bataronkaho bagira amafotokopi y'amadokuma abatandukanye. Tukaba twizera yuko n'abandi batashoboye gutsinda muri no higanwa batagiye kwicara, ahubwo twababwiye yuko botanguza umutahe basanzwe bafise bakabandanya uko bari basanzwe bariko baritunganya kugira ngo bashobore kuronka ayandi mahirwe abonetse, bashobore kubasanga bari ku kivi, bari ku murimo. Ku mazina nje banyitwa Niyo Kwizigirwa Rusi, taserukiye ishirahamwe ryacu rya Cooperative for Women in Lasting Development. Sanzwe dukora ibijanye na secretary mu higanwa, twabaye abambere, twagiriwe amahirwe, twabaye abambere. Uburyo twaronse tugiye kugerageza kugira ngo dukore turayo twiteza imbere kugira ngo natwe mu misi tuzosigare duha ubuzi urundi rwaruka kugira nago rushobore kwiteza imbere. Nitwa Muhorake Gloriose, nkaba nsanzwe nserukira ishirahamwe ryitwa Afabe mu ntara ya Muyinga. Afabe ni kuvuga Association des Femmes d'Affaires du Burundi. Ego nari mu baraba imigambi yateguwe n'aba jeune, abakenyezi bakiri bato, no kuvuga batarenze imyaka 40. Nukuri nabonye ari imigambi myiza cyane, imigambi myiza, imigambi izotanga akazi, imigambi izotuma umukenyezi ava mu rufuri, imigambi izotuma umukenyezi ava muhira akabona yuko nawe yoja gukora akazi gashobora kwinjiriza urugo rwiwe, kakinjiriza ababanyi eka no mu kibano arimwo. Rero nkatera intege abashoboye gutogwa kuko hatowe 3 muri 10. Nukuri ndabashimire kuko barakoze igikorwa gihambaye cyane cyane ko bari ku kivi bariko barakora, hanyuma ako gafashanyo bazoshobora kuronka bazoshobore kugakoresha icyo bagasabiye, hanyuma bagakoreshe neza, biteze imbere, bashobore no kukariha. Abandi bakenyezi batitabiriye ano marushanwa tubahamagarira ko nabo bohaguruka bagakora nabo kugira ngo barako umukenyezi wese yo kwiteza imbere, turebe guma twicaye. Nkatera kamo abo batashoboye gutogwa nabo, benshi wasanga arabafise imigambi mugabo batari ku kivi. Nibaje ku kivi muri dukeya bafise bashobore kudukoresha, bagende baraduga bukebuke kuko baratubwira bati nta uvuka rimwe ngo yuzure ingovyi. Ni vyiza rero yuko bokoresha udufaranga dukeya basanzwe bafise, bashobore kugenda baraduga bukebuke. Abo nabo batashoboye kwitabira iryo higanwa kandi bari babishoboye, nukuri bamenye yuko ihiganwa nihiganwa, haburana babiri hagatsinda umwe, ariko bashobore gupresenta nabo, bashobore gutanga imigambi yabo. Birashoboka ko ejo bazotogwa nabo, ariko bave muhira, bave mu kigo, bashobore kugenda batanga imigambi, hanyuma imigambi yabije abandi bashobore kuyiprofita. Numva umenga nico noshikiriza abandi bakenyezi batamenye rino higanwa. Twubahamagarira yuko boja bararaba hirya no hino abandi bariko barakora, bakaja ku murindi w'iterambere nk'abandi kugira ngo ntibashobore gusiga inyuma. Bakegera ibigo bitandukanye kuko Paeej hose mu ntara no makomine kugira ngo baronke amakuru abagezweho kugira ngo bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu. Murakoze.